Ana avantage ifise. First of all, we ukunda kugira imana wabaye mwiza. Urakoze. Uri mwiza, je sinjya ku munwa Abraham ndakubwira. Sindakujya ku munwa ndakubwira ukuri. Uri mwiza Abraham. Ukuri kwimaje ndi direct. Ukoto ko mu butere ngo ajya ku munwa oya je sinjya ku munwa. Mvuga ndi direct ndakubwira ikintu. It's like abari true. Uri mwiza. You look so beautiful. Mugabo okazu ubyitwaye mune. Bikorarira. Karandira mu kiganiro bavuga gute ngo umwenge wo muntu umenya mwene we. Oya, uwo mugani bijanye. Wandi kufise umukobwa mwiza kuri TV. Akaba ari umukobwa afise vibe ni marketing brand. Marketing. Uri muniga ufise ubwenge neza warezwe munda ya nyina. Umuntu wese yarezwe munda ya nyina. Ategereza kumenya yuko ategereza guhaguruka umukobwa yamugokesha. Ushaka kwicara mukobwa. Ofise Kenya bage. Abakobwa barahura n'ibibazo byinshi. Parmo. Aje nini sabimenye. Ikimenyera. Ukije karata bishabira. Ukije karata bisa muri menopause. Ugiye mu menopause. Menopause oya menopause ni muhungu. Menopause. Cyo menopause. Basi ko menopause yabihetse uruhuka. Cuma indi myaka 20 usubiye muri meno. Usubiye muri itagotiro tiruta. Kerashishe. None akalata abakobwa nibunge. Akalata byeboshe bihera. Ayereza ibibazo dukunda mukasi muri meno muri tiruta. Banyicara. Ndatangwe kumurongora. Okay, ntawe kumurongora. Azazirafungura iki? Uratanguye kumurongora. Azazirafungura iki? Uko umurongora ategeza gufungura. Uko umurongora ategeza gufungura. Kandi numva nishaka kumurongora kwa gusa. Babitahura. Ategeza gufungura. Ari ibintu bimwe ipfa kwiyumvira. Adotangura gufungura iki? Niwa muza. Umurongora atafunguye ntibikunda. Ja, ntazoguma iwawe atafunguye ntibikunda. Niwo wabura yo gufungura. Atwaye kunda, ninamutera kunda azashobigeza gute? Atonyeshe nje ndo ndamuteye kunda. Atuzoje kwa mwenga muri maternelle. Kandi agiye muri maternelle ntegeza kumukurikirana. Hamukuze wanje to mushire cyo gufungura ngiye kumujya misi yose kandi numva umugora ageze kwa tangura kubyana utamujya ngolane utamujya cyangwa ugutamuha ibyo kurya. Voilà utamutwara gufungura. That's a big problem. Nari muri adolescence. Warayivuye muri note muri unarenza adolescence ni muri puberty. Yeta puberty. Kuko lejo ndatanze mwibona bwakeye bivaye umwe wese aho aherereye. So guys, muratangaye cyane ndibaza biko biratangaza ati mbega gute yicaranye gute ari wenyene kandi tuba tuzi ko afite umwebite. So umwebite wanje yatevye gusa yene navuze ati anatanda ntitugume twicaye tumurindiriye reka mbe ndakora muri iki mwebite wanje yatevye ariko tuvuga ati kambe ndagira presentation antuka aze gushikiramo tuze kumwakira muri nta nubundi ni mutumire wacu twatumuzi kuri Kelly Taunere umwe akunda kudutwenza cyane. By the way arashitse cameraman namwerekane ari karaza aciye ashika nkivuga nyene ateye ashika. Kelly ushitse ndiko ndakuvuga. Yeah. Already. All is fine. Comment ça va? Ça va. Wari witeguye? Nari niteguye ahubwo nawe wari wantebeza. Yizanire. Vibe after vibe. Vibe. Kabisa. Karibu cyane. Sasa tuje mukina. Okay. Wantebeje no kuburyo gondi ndangwa kugira presentation. Sorry. Steph Media. Hello. How are you doing? Neza murakomeye. Ni Kelly Taunere. Yo, sorry. Kaya telefone kiramene se gose. By the way, ni Kelly Taunere aka Chris Brown.
aho nyene nkiraho nyene ntabwo mwatanguye by the way. Oya twatanguye ndaryohewe naho ni hai karibu. Twayiguhaye karibu kwanza alikuma karibu ati okay wari introduce me kwanza na introduce utarashika nakuvuga cyane abantu batanigani wewe nakubwira wantebeje reka basi ndabisubiremo ubyumva yitwa Kelly Taunere Chris Brown akaba ari journaliste kuri Elimi Media akaba ari genre ndabivuga gute arakunda kudutwenza genre big brand n'umuntu ajanisha cyane nako murabibona arambara akaberwa arazi kujanisha Chris Brown nta kindi nibagiye Ibotsa nibagiye ntunze gutanga compliment ndabyumva. By the way ndagiye sana kubona muntu meye makoze sana Kelly Taunere nkuko yavuze Chris Brown ndi umuntu w'abantu akunda vibe akunda kuryoherwa undi ndubona ntaryohewe menye yuko nabuze amafaranga setu we kintu kiguha amunezero amafaranga hoye kintu gituma ntanezerwa amafaranga yonyene. Donc amafaranga muha umunezero akamuha n'umubabaro kuba mfise amahera kuba ntafise amafaranga nje byonyene bituma ntaryoherwa. Donc iyo ufise amahera ibindi byose nta kintu kimwe cyo imbuza umunezero sauf kubura amafaranga gusa. kubera like ndafise Yesu ndi mukizwa. Yesu ashimwe. Amen. Ndafise Yesu hama narakile umwami n'umukiza kandi we believe gati Yesu yaduhaye amahoro muri twebwe. Yesu ashimwe. Wewe uza gusenga cyane nubeshe. Ndafise na fraternity. Kaje ndiza ndongorora fraternity bisigura ko abantu bose baza muri fraternity yanje tuza kugenda bakijijwe. Kuba ndatanga ubutumwa ndadelimbisha like ndi byose en fait. Wewe nyene ucura pasiteri ukaba byose everything. Nawe karibu ahubwo ndaguhaye karibu. Iyo se ribera he? Bibera. Mukina. Anyway meze neza gafafu. Yo meze neza kweli. Nakoze kuntumira kuri Step Media. Nawe wakoze kuza no Step Media ni TV ya Kelly nawe nkurike nawe ikorera ko Beni. Ngo ntagikorera ko mugabo ndahakunda vraiment aba followers ba Step Media ciao. Arabaramukize cyane ngo Clocky. Clocky is never baby. Never baby. Nawe ushizira gute na ugiye peace up. Numva rero ibintu cyo kuvuga ngo sometimes hari ibintu bimwe tuba turiko turagira ugasanga like nturi uraryoherwa kandi byategeka kuryoherwa. Je umuntu afise vibe guma arabwo abantu benshi bakunda kuvuga ngo bagira vibe iyo banyoye. Usanzwe n'inzoga canke nazo Nduga no problem kuva mbaho bize ngano ku honesty umwakarike mukaya tumenyanye baramutukona yaba n'inzoga banagutumiye tukumwe tuje gusangira kandi gusa ndabwete ingo tuze gusangira moyo wa yaje no katana inzoga naje nakire Yesu n'umukiza mu gigo Javre no muririmba abayobora tuje kuririmba oya leka ndagucishiriza ko oya saka kuyemera mugabo bima hande baririmbe ndazi baririmbe byose mu Burundi boca bacicika fafa ikintu nkunda kuri wewe reka ndakubwire bafise courage vraiment ni gake dushigikira abakobwa vraiment mudaha courage uyumva ko turi umukobwa uyumva ko turi umubebi gabana ababebi hari ukuntu basize muri sens d'inferiorité uyumva ko turi ahantu umengo yamba pala poli y'abandi oya jewe bon icambere ndi fier de moi-même like ndikunda ukondi ndikunda umukobwa nk'abandi ndumukobwa nk'abandi oya si ndumukobwa nk'abandi uri umugore nk'abandi si ndumugore nk'abandi okay umuntu ndumukobwa ndiza ndumukobwa gusa ndumukobwa nk'abandi gusa ndafise akantu like abandi bakubona badafise none tano ko nako ndabivuga ibyo byose ndabifise basi ndumukobwa nkabo kagutega byose ndabifise ngiye ndafise abandi badafise Niganje munataki love azaho anyway uri umukobwa nk'abandi yose afise guca uvuze yuko
Nize kubwira ikintu kimwe siko. Jewe aha turavuga bro. Ndakubwiye siko. Ushaka content. Je ndi umukobwa nk'abandi siko kandi fise ibyo abandi bafise. Ibyo umukobwa byose abwirizwa kuba afise ndabifise. Gusa ndavuga gutega basi. Cha. Mbwira. Nijye ibintu bitari byerekana ku wokubaza nk'ubu je nk'ubu nka jewe wumva ati nje ibintu bitatu birekana ko ndi umuhungu ndabifise bazi njye kubaza d'abord les femmes d'ailleurs bavuga d'abord les femmes ibintu bitatu byerekana ko umukobwa ni ni mbere yanje nabo barabibona agasura asa n'abakobwa asa n'abahungu ndasize vernis abahungu ntibasiga vernis urashoboye bro umuzi ibintu milile yele ibintu abantu bose babona atwo kimbona muri face urabona yuko n'abatipe basa n'abakobwa oya uwo bari umupeda donc acija muri kategori y'abakobwa okay wale kuvuga ngo ndasize inzara abahungu ntibazisiga okay wale kuvuga ngo ndi umukobwa nk'abandi umukobwa nk'abandi wahiduye okay so kwaje ati nanda kwaje ati ja uyumva gute iri umukobwa ja ko twebwe abahungu ariko twiyumva kumengo ndi umukobwa ndi beje you know now sometimes hari gushaka kwilaba kavuga I'm beautiful ndi Beyonce saneza like wowe rero cyakomenya wibuse kuri umukobwa wiyumva gute ni wibuse ko ndi umukobwa ndiyumva nezerewe like ndabishima Imana kubera naya ma avantage ufise kubona wala bayi mukobwa ufata ma avantage nk'ama avantage atatu ya nakupiga koze ya king urafise ma avantage kana kubwira ma avantage ufise ana ma avantage ufise first of all we ukunda kugira Imana wabaye mwiza urakoze uri mwiza je sinjya ku muntu wa Abraham ndakujya ku muntu ndakubwira ukuri uri mwiza Abraham ukuri kwimaje ndi direct ukoto ko mu butare ngo ajya ku munwa oya je sinjya ku munwa mvuga ndi direct ndakubwira ikintu it's like abari true uri mwiza you look so beautiful avantage urashobora kuba ufise avantage gusumbya abakobwa benshi bakobwa c'est abakobwa b'abanyandwine wowe rero urafise chance yo kuronka akazi kaliko kose mugabo okazu ubyitwaye mune bikurarira karandira mu kiganiro sile ndahubwo urafise ama avantage yo kuronka akazi kaliko kose ushaka natunyumva ko akazi gisaba ururimi akazi gasaba ururimi ndakazi gasaba ururimi uri umukobwa bashaka kureba ugapampa muri gishaka niba gusa ko uri umukobwa man ariko imwe mutazi ati ko baby ati ko umvise ati ko baby gise look yawe yonyene ari marketing Numva yawe yonyene gise kuba uri ngaha gusa ni marketing ya step major man ase oje afise ikintu cy'akamaro gusa bavuga gute ngo umwenge wo mu nzu umenya mwene we oya uwo mbwa ntibijyanye wandi kuba ufise umukobwa mwiza kuri TV akaba ari umukobwa ufise vibe ni marketing brand marketing Boss wa Steph Med umugumane uyu muntu umugumane means what like mufise ama avantage menshi mu buzima iyi ndahide tavuze kandi kalolelo ja twebwe urashaka kuza ahantu urusha twebwe abaniga twicaye mugabo uri umuniga ufise ubwenge neza warezwe mu nda ya nyina umuntu wese yarezwe mu nda ya nyina ategereza kumenya yuko ategereza guhaguruka umukobwa ushaka kwicara ufise kanyabage that's why ndahubwira mwebwe murafise ama avantage me havuyemo gusa ko mubyara murushe mutwara indamezi 9 mubabara it's like sino nta bindi vraiment nta bindi bituruhishije ni byisike ni byinshi like abakobwa barahura n'ibibazo byinshi parmo Aje nini sabimenye Icyamenyera ukuje karanta bicabira ukuje karanta biza muri menopause ugiye ubaye mu menopause menopause ni muhungu menopause cyo menopause basi ko menopause yabihetse uruhuka
Ishimari indi myaka 20 bimere usubiye muri meno usubiye muri oyitagutirwa turuta kerashishe none akalata abakubwa nibunge akalata byeboshe bihera ayereza ibibazo dukunda mukasi muri meno muri turuta Banyi cyane. Tegekiri. Urenge cyane. Amara yaje. Reka ndabwire baje duhura nabyo. Reka ndabwire duhura nabyo. Siko umukobwa ibibazo bahura nabyo. Kenshi biri kwa nkogo kugira shwa. Siko usanga afite abahungu bubu bafite ibintu baba bakeneye ku bakobwa. Rero birakogora kumenya umuntu ari serious kavuga ati umuntu vema nta Nika nahubwire uba wabaye ikigugu utamaze kumenya umuhungu ari serious cyaje kula umuhungu ari serious ubu uri ikigugu sana uti gute ana ngo reka ntabwo kanarela kuri wewe wewe nko ku munsi urafite amashance kula nk'abahungu benshi bakudraga cyangwa ukabona neza atagahungu nikabidudule ngana wacho gashaka kundraga for example urashaka kubona tujye mu kipe afite ikintu ariko arandondera ko aguma anyandikira aguma mvugisha aguma iki rero reka ndakwigisha ubwenge ngiye umenye umuhungu ko ari serious sivyo nani birashika nkaba mu player sometimes sometimes I'm not playing by the way kunze imenya ukazobona umuhungu aje kukurondera ana nkuko kuntusa ukazona umuhungu aje kukurondera azi level yawe level yawe basaba mu kugushaka kwatije mukobwa saneza isuku nashaka ko umuhungu yifata nabi cyane nashaka ko umuhungu adafite imodoka uko twamaze kwishaka mu mutwe yuko mu baby mwiza tuza gukunda umuhungu afite imodoka afite amafaranga nze mwashize mu mutwe twamaze kwishaka mu mutwe w'abahungu no kuko umukobwa mwiza kugira kana amabwe twabesize mu mutwe namwe mucyo murabyakira njabisigurike nawe bawiteze yuko umutipe azakuza kuduraga mu tipe kuko wawize level ndazi ko wiraba mukiyo uraya we kwatishaje ni baby pemporte je no skipa nyandwi ni nyandwi bram hatiza kuza umuhungu basinzi nyandwi ne bamwe hatiza kuza umuhungu afise gikwiriye kandi rero ikindi yini ngorane n'ababyeyi barabishiramo igihala umubyaka kubona nge nusa kavuga ati mwananje ndazanira umunyamugoboka wa kabiri ndazanira umunyakinama kugenda ndashaka umuhungu abahungu bava mu gikwiriye ugasanga rero biramaze ku affecting for example let me tell you something uri katobona fafu haraje umuhungu kukurondera umuhungu yigize mu people difata ko tuba yabyigize basi umuhungu mu people wo hasi no mu people vuga ati uri mu people bra ko umuhungu la gutumbele aluba usaje kukurondera ninge nusa umuhungu tumutinya kubera umuti umuhungu ari kara gutesta ashaka kuba gukunda mugabo ati reka ndabe ko ari muri babakobwa bakunda batipe baza bashininze bari class bari proper baze kuko turabizi yuko abakobwa bashi nibanka umuhungu asa neza cyangwa afite gikwiriye eba nawe ugerageza kuko usanga wamaze kuba affected attracted rero kashi umuhungu kwa twamaze kumenya yuko abakobwa bakunda abahungu bafite amahera bafite imodoka reka ngende ndi muto nigize umuntu asanzwe ndabinge naza kunyakira ukandi ubona rero umuhungu alagutumbereye niwa muhungu kwa mfano nkakarorero niwa muhungu yarakuze level yawe umukobwa ararenze mbwa ngo magene ndi umuntu asanzwe ndabinge nanyakira ko abakobwa yamubereye bigugo ngo none wewe ngenge nusa ngenge atambuka mengo ni bidondo ngenge nameze it's like mengo nyene ujya nyene yakukura mugabo karorero ujye umwemeye apply extra mukanya gato sho kumuraba ukumigwa ni wewe kumbe wari ufite ibintu nyibi kumbe wari utesa nkuko asa no muhungu jana yambaye neza iki mugabo ashaka kugise kugutestinga nabi ngene umwakira ngene umuvugisha ngene umwitwarako arashaka kutakabona uri musuzugura agusabye nimero cyangwa nakuvugije ukumuraba nkuko mengo ni kinkoko kazi ihaze no ja exactement ngaha cyabona neza tuyumse umukobwa kubana kubera iki hazogera igihe nyena ashashibu atugeye ubwo umukobwa yakwemeye ukenye avuga ati uyu naho
na iki uyo azogumana nanje rero cyo ngo mufite challenge n'abakobwa mu gihugu ya challenge zirabaho ni nyinshi tabone nta nyinshi nibyo gusa mwamaze kwishira rero mwebwe nta challenge muhura nazo nta challenge nimwe twe duhura nazo wewe wavuze kwanza kuri no mu player wavuze sometimes c'est longtemps c'était longtemps subu no wavuze yariki ubu nukiri mu player nuko kibabigira kera kera nabwiye kuba nari muri danse warayivuye muri note muri unarenza danse ni muri puberty yita puberty unarenza danse ngiye muri agara etape zitandukanye hano enfance adolescence na puberty muri puberty rero naburongora rurindiye umuntu umuhungu kiraza kurongora si kada ahubwo waroje bra ni kibazo umugore muzanye uzomuhiki nene ntacuraro kuve wakarondere amaze kiro none shaka icyo shaka nikilakwira ega papa mwana n'umutazi rano wagusa n'umugore wo kwagusa akubwira ati gendo kwimenya byose barahari akubwira ngo jewe ntwara gusa byose urabona sinabikwifuje nga nawe byoshika bikaba urashaka gukunda umuhungu kabona ko n'agahungu kagukunda kiza gasa neza kari itanga nga kabula dot kakabula n'amafaranga y'imanza nabwo ati mama jewe ndukuru umuhungu ndagete bantu navyo ngo wabonye abakobwa baragenda kwagusa kandi atavuga ngo jindaza abakobwa bangahikirira bagiye ku bahungu batabakoye bakagenda byonyine akagenda kuyango bati akagebwa je umutipe turakundana mbwa ntamahera fisi kandi sishaka kumureka turakundana na wewe nibyo kunda none wamukunze kulonga le si ibintu birebire nigitwanda kula kwanza ndatangwe kumurongora okay ntawe kumurongora azazira funguliki uratangwe kumurongora azazira funguliki uko umurongora ategeza gufungura uko umurongora ategeza gufungura kandi numva nishaka kumurongora kwa gusa kabitahura gufungura ari ibintu bimwe muri ifo kwiyumvira adotangura gufungura iki niba muza umurongora atafunguye ntibikunda ja ntazogumi wawe atafunguye ntibikunda ifo kurondera something that you can provide niba bivuze ko maze kukironka yuko ubu nyamaze kuronka ibyo maze kuronka nibike mugabo hari ibindi principal nta ukeneye ibinini rero ukeneye ibintu byinshi nk'amahera yo gufungura niba yafise niba wabura yo gufungura atwayikunda namutera kunda azashobigeza gute Natonyesha nje ndo ndamuteye kunda atuzoje kwa mwenga muri maternelle kandi agiye muri maternelle ntegeza kumukurikirana nta mukuze wanje azomushira cyo gufungura ntiza kumujya misi yose kandi numva umugore ageze kwa bitangura kubyara utamujya ngolane utamujya cyangwa ugutamu ibyo kuri voilà utamutwara gufungura that's a big problem niyo ndakubwira fafa byo kuzana umugore nubone mwebwe ega ntibabita abana muri nkunga arahaje bebeje kandi umugore urumva it's like man ni projet ndende haje kurongora ije gituma uri kuvuga cyeka ni tugeza kwitonda kugira ngo ufumubula ibindi ngabo something to eat mwebule nivyo nkunda guhanura abantu nubana wewe defwa umwe n'umwe ndashaka gukunda for example ndashaka gukunda cyo gusana ndagukunda ntacyo ndakubwira cyo gusana ndagukunda nyene ndamatubwira mugabo onse jamwe wewe usi banakim okay ja nito bibaza yuko umengo ikibazo cy'abakobwa nabaza ko ari kubera fafa okay baza ko ari kubera iki ababibi benshi bakunda kuvuga ko abakobwa benshi betera babona abagabo baza ko ari kubera iki ntabyonzi niko oya none wize oya benshi je ivyo nibaza yuko benshi mu kubura abagabo kwabo no kugayana sinzi ko ariko ubitahuye okay sawa mwanda kubaza rero wo nkubu sindabikwifurije nk'ubyoshye ko kabura umugabo nkamubura no ndamubuze kubera iki jewe mvuga ibintu bitatu byo utuma uvuga ati jewe ukomeze ndavuge je ukomeze je ukuntu meze ndinze mbubura umugabo zo bari ubugombe bw'Imana iyo bari je oya nta muntu Imana yifurije ko Imana yifurije kiba umuntu je sindiko sinzi ko abandi babibona je nta kintu mbona cyo tuma mbura umugabo cyambe singayana sawa ntacyo ntugayana singayana sivuga ngo nkunze umuntu ngo kubera ngo ivyafise oya
ushaka genre sinzi la majorité kenshi bababura kubera uko nyene avuga ati nshaka umeze uko bariremera abantu ushaka umugabo ameze uko ushaka ngo azasuku azagangutse afise ibintu nk'ibi no ibyo sivyo uraba sawa rero we dufate ko nta muntu Imana yaremeye guhura umugabo dufate wewe suppose wewe ubu urageze muri 40 nta mugabo uraronka urakunda n'abatipa gaca guheba wabarandotse oya barakuroga we uri kuriraba façon physique cyangwa comportementale wewe watako mubuza kure nakimwe cese nta ngeso mbifise reka ndakubwira impamvu reka ndakubwira ikintu icya mbere je nta ngeso mbifise siko nta ngeso mbifise kandi apparemment like physiquement like undavye ko onye sinzi ko nafise taye mbi cyane kandi naho yoba atari nziza harababikunda harabakunda uko ngana adakunda umukobwa muremure atavyibushe like sinzi tubijyanye naho muri comportement nta ngeso mbifise ingeso nziza niza defo office abantu bahora bakubwira ati urafise deficit cyangwa duhora wibona ko jewe defo yo tuma mbona umugabo nayihari ntibarambwiye okay ntaco de façon naturelle de façon sociale niza defo la wibona ko cyangwa bahora bakubwira ati urafise deficit jewe ndakubwira ngenda jena defo no bafise jewe niyiziko siko sindaronka iyo nibaza ko bari defo mu gihe ni vuge gute n'abandi en relation siko bizovana n'umuhungu dukundana like uko azovyakira siko gusa ashaka kuzovyakira neza canke nabi siko defo nibaza ko nabafise gusa kandi atari na defo nuko mvugisha abantu bose kandi avugisha neza ugisha abantu bose kandi bavugisha neza ngese defiyo ni karite harigo umuntu ushaka kundana n'umuga akavuga ati urahuye n'umuhungu kanaka uramuvugishije neza oyagena jewe kuvugisha abantu ni kintu mugabo none like hari umuhungu ushira kuza ukabona de Julien couple wamaze kubangaje ukabona neza ati umutipa zo gutwara kabibona neza twongera abahungu bose oya cyane shaka gikora je ndashaka kureka reka gusiga mu modoka yanje akashaza umuhungu kutago umutwengera kubera avuze ikintu gitwengera urajinyika naho kiba gitwengera none eka wiyangaje wisinye kuzotwegera umugabo wayo cyabiri narasame hanyuma bakubwira ati le mariage c'est une autre secret nindi secret mugabo ntara gutwara ku mugabo umwari wese kuvuga ati onse cyame gashaka kumva kitaho neza nta kimwe urumva bisigura iki jewe sindakubujije kuvugisha abandi sindakubujije kuyagisha abandi nkuko byake mugabo laba limite naje ivyo tone daje nivyo nakubwiye ati ivyo nivyo nibaza ko bizava biba defo ninaronka uwo jango tuvyumva ko uwo tuja muri tuzahora sese ndivyumva ko ibiki okay sawa ninaronka uwo tuvyumva ko hama akambwira ati ibi bintu vema no il faut ko ushaho limite ukavuga ati ahantu oya gezaho nije ibintu mugabo yo kugira ukavuga ati no way ulandengele vraiment je ne peux pas supporter ça nibyahe umutipe mukundana pani mugabo umutipe mukundana musohokana oya nta kintu na kimwe yombutse nta kintu na kimwe jamais niyo kibuza kuza gusohoka niyo kubuza ati ntimujyana iyi programme ntaho ngeneye ukabiheba niyo kubwira ati ipana ntuzose kuyambara ukayiheba atari yayigura oya mu gihe basi oya ibyo sinabyasi noyiheba kumba ndamukunda siko donc simba shaka gukora ikintu kimubabaza no ico gihe ndamukunda ico asabye guheba mbona gishoboka atandengereye atabishizemo nakubajije ati nicaye ikintu umugabo yo kubuza ukavuga ati no nandengereye sishaka giheba mana yanje ikintu umugabo yombuza iki kintu kireke nkukumbwira basi umugabo cyangwa sheri reka tuvuge umugabo sheri sheri apana sheri wapi kisana nabi umugabo yo babe ikintu yombuza akavuga arandengereye yo babe vuga my babe vuga my babe
ikintu yombuza kumva arandengerega bashawe minigiki ukumva neza ati shaka baby you know this is not true si byiza je vraiment la je busuma paka no je peux pas supporter ça okay ikintu yo gusaba umusheri wawe apana umugabo ikintu yo gusaba kumva neza ati no ntibikunda ikintu ntigikunda ako ndagikora tukiri aho lasi tutari abana hashaho kirahari imbwa bibiri icambere ubwa mbere umuhungu agukunda agufise ku mugambi bien sûr adakwifuriza nabi yego ntaza kugusanga ngo ugende kumuramutsa mugende gukora ibyo mukora siko nze kenshi bikunda kuvuga abantu batagufise ku mugambi cyo ndabanza kukibona first time ndagira commentaire ntaje uragira commentaire ikindi cya kabiri yombuza like ikindi cya kabiri atagira imbere kandi bagiye kibazo yo gusaba ukole ukacanga wakera nabyo nabivuze yabivuze se ni kuri na wapi nomo Ubiza ndakubwira ikintu kimwe fafa kanabwira ahantu mukunda kwihendera kanshi sibyo some girls bibaza yuko like baby umutipa guhamagaye ati namuse muhira namaze kwishira mu mutwe yuko automatically iyo nagiye gukora nibijya niko biri besi kuri besi niko byapana kuri bose ndakubwira impamvu rero atari nakubwira si kuri bose none umenya gute yuko ari je shaka none urinda kumutesta kubera iki urinda kumutesta kubera iki mutesinga ahubwo uramwumvira kamumvira gute ndamurse kwa tamuze rindira papa rindira mwamaze kwishanga umutwe yuko ngiye kula umuhungu muhira c'est fini nibijya nyene mengo mandakubwira ikintu kimwe bivana ngene umuntu muyaga bivana ibiyago mugiranira bivana conversation muhana muri relation yanyu harige muhana conversation mukavuga ati babe you know I wanna just chill hari abahungu swing yabo ariko ari kumwe n'umukobwa yego wana shima nabije ntabikora nta bahungu uzi tibe sincere nta bahungu uzi umwanya wose bari kumwe n'abakobwa nta bahungu uzi umwanya wose bari kumwe n'abakobwa yego ugasanga like ugasanga wana shima si mugabo ugasanga swing yiwe abayikuye n'aba baby rero hari umuhungu swing yiwe ari kwikora shiriwe kuba bari kumwe batele nkuru bayage baciringe that's enough ha n'undi muhungu swing yiwe ni inzoga bibanza umenye umuhungu mukunda swing yiwe ni yahe yego ivyo bintu iyo mentality abantu muri ko murakwiganye iyo mentality muyikule mu mutwe nkuko umengo umuhungu aguhamagaye muri ghetto canke mu nziwe muhiliwe umengo automatically ushaka je gukora bya biri nije shaka nije kinije no mais pas comme ça nivyo mwatweretse rega twafashe ibyo mwatweretse umwana mukuru mu muryango kabamwe gatukije inkoko mugabo sivyo reka ndakubwira sivyo bisigura ashaka guhamagara fafa ate camere nabi ashaka umuntu amuba hafi apana muri je sanse ashaka kwamelewa nabi avuga ati umfweke hasi ndakambwiye mu Kiswahili kwa umfweke I mean wowe urumvuri wenyene urakeneye undi muntu kuba hafi rero je ndaguhamagara urisheri wanje kankuza ndashaka guhamagara undi mugenzi wanje kandi akaza we vyoroshe mugabo kubera wemeye ko hagenda mugenzi wiwe encore wowe uri musheri utigeze ugenda mbona yuko ushura kwanka nabije bintu wanashimushaka umugenzi wakabimuha eske nk'ubyumvise ati okay dufate par exemple nibije shaka uciye wumva ko yabisabye undi mugenzi wawe wojohe mbona urazi ko bakubwa cyakubwira urazi ko bebe cyakubwira nangwa ati uba husura cyo kuvuga undi mukobwa ndahari nigike afise cyo nafise no achakubwira ati wena guhamagara kubuza kandi usindwa
Uzi rero bisigura iki abakobwa murakunda kubura abagabo ko nyine ukabona umengo ujya mu tipe n'ijya keneye ariko mu mutwe wiwe sibyo yashaka jiste musangire bazi gusanga no muhiranko muhira uriko asanga ari umbe bimukundana muhira mani mwa it's top apara guca mwiyumvira yuko umengo agiye kukugira ibintu agiye kugira ibintu fata yuko apana kwibaza yuko agiye kugira ibintu is like mugiye umuhungu ashobora kugukenera muhira cyose bira mwirigwane byonyine muyagi wewe umeze gute wewe na seri wawe umuramo bigenda gute nuko ntamurongo sindagukunda nakuduraga kuzoca ubibona nakuduraga nini twakundana dukibona je ngene meze je ndumapa sivyo ose jamais cyangwa se ngo we mon femme acho mon femme de mon futur bisiguliki bakata kweleka je ngene meze yuko turakundanye n'icyo bundi step media mudo mpinyuze yambuka abantu bakurikirana ibi biganiro cy'ko step mudo mpinyuze ndavugiye ngahano bwa mbere ndavugiye mukabona turakundanye n'uyu sister arana ni mwiza kandi urabona tabelanye ko bili kose tabelanye atatugira sawa mukabona turakundanye je ukazobona turakundanye kawanda guhamagaye muhira cyambere ntuzo kwibaza yuko budget taunere ngo nkeneye ibi nibi ibyo muri generation Z turabagenzi muri generation tugezemo ibyo ni ibintu umuntu aronka byoroshye rero simbona impamvu yaho none ndakuza kukuduraga kugira ari cyo kintu cyane ubu deja ubu is like murashaka kwa muri abagenzi baby mugaciringa is like TikTok buca ushubiro nana ndakurinda ngo reka ndirasha muze kumuduraga ndazana kubwiza kuri bino wone abona chiri ibyo kinu do this bashaka kunkorera ibi ngo uri bagenda guhamagaye muhira ntabwo ati ndakeneye duciringa I need you muhira se gusangira nkeke cyangwa ngira gateka wowe batuzana dusangire muhira nico nyine mankeneye sino ivyo umusaza bijye bintu mwiyumvira mu bwa baby nene mwiyumvira ni nk'inyongera y'urukundo si ibintu mutegura si n'umupanga wanashima washaka kuza muhira numva wanashima numva habaye iki boss oya byiza okay wanashima washaka kuza muhira wowe atani byo washaka mu mutwe tabyali mu fafa mukabiva ingene wiyumvisa aho hantu ukumva atmosphere bikume ngo wabikora kandi wavuye muhira atabishaka wavuye muhira atabishaka kandi umuhungu atari byo yigeza gusaba umuhungu asanga umengo mutipe nana mbaho nyene kunyene kandi n'ikindi kibazo aba baby ntimusaba ushaka kuba kubwira umushiri wawe ngo bebe ngo none kuko naje kurira ngo twabikora mubyubahuka tukaza kurindira miss yose umuhungu ni wagira step ya mbere right dabeje none wumva gute atagusabye ni muzo chigende lavira ngo kwani ngo ni mubono ngo nagiye kumuraba ngo ntana kimwe yigeza ambwira nawe wabishaka mugabo tinave parodwa ikuvuga ngo ibi nibi no ntabyo ubaze kuvuga nyuma byo murambwira aba sister avuga ati umuhungu urindi ubona wagize imana rose umuhungu abigusaba uzushimira imana ubwo ni bake atari gusabye bari nyandwi abari gengembre nubwo umuhungu muzo mara n'imyaka indwi atana hope ati yo tiela Jusqu'à d'accord. Ukazana ukana muhungu amaze amezi 5 nakuzabwira kimwe either swat ntamukunda of course afisa abandi bantu bisaba sasa de ni nyandu ushatse kuvuga ireri nuko igenda bikubwije kuri sample atari nuko ni kwara kiganiro ngo just content that's true uzo kuna n'umuhungu ntagusaba ntigera nabikubwira rimwe kandi nabo barakobwa bamwe murayivuga na entrevo kujya muti nabo muti waje ngo sizi kibaza bizi nta n'umuzi n'umwe une nangura uza uri kuri umuyaga mu majama aroke bo waramuhaye gasopo waramubudije ngo ntazo kubwira kubwira agaca gutinya agaca kwata kubera shiri wanje ndamukunda nshaka kubabaza reka ndamureke ndafise ababimpa kwa gusa ugasanga ntigera bishomeze bo mugabo yarakuretse uwo kivuga ngo swati urafise ikibazo cyangwa umuhungu wawe Nenda kubazekeza mubirashitse ndetse kigaje cyararonje kazo kanyuma cyara cyajyoshe bro cyatugihetse ndakubaza mubirashitse wowe urateye inda umukobwa ni bya bindi nyene byuko like wasavye shiri wawe arakwankira ugenda kwimubwira gute de mon part
ku ruhande rwanje twese ndagitahuye neza basi wateye inda umukobwa siko gusa usanzwe ufise umukobwa musanzwe mukundana muri en relation ugenda kwimubwira gute uwo mukobwa musanzwe mukundana yuko ufise undi mukobwa bivanye twatubaye n'uwo mukobwa yaranyankira kuza canke yaranyemerera yarakwankiye canke reka dufate yarakwemerera yarakunyemerera ngiye byoshika sivyo bikaba bese vuga nyine meze ku ruhande rwanje nivuga sinzi abandi bahungu ngaje nyine meze ku ruhande rwanje sinzi kubikora ibya iboro nuko nyine ntarabikora na rimwe mugasi numva yuko si na uri nyandwi rero yagiye ko yaje ntara nk'umusheri si abax office amax n'ufise bra urumva uje ku ruhande rwanje ibyo bintu ndumva ko ntibikora mu bidakundana Jonzi bona turabikoze ibyo bintu nuko mba ndi capable kugutwara cyangwa ndi capable kwasima everything sina jewe shahubira ngo let's do this ngo dukole ibintu kwimva mu cyana uko maze kubona ndahubwa ati babe come on I just want menya yuko umuntu vraiment ndi proud cyangwa ndi ready ndi pray gukora ikintu cyose kubwiye that's when nahubwira rero ibyo bintu ku ruhande navuze ku ruhande rwanje ibyo bintu bishitse ndumva mengo ndashaka kubyasuma Kwa mvuga ati uyu muntu nimba nari nifise sheri nkanda ndamuva ko uwo musheri wanje nkaja kubirondera kuwundi mvuga isigura yuko uyo mbebi wanje ntiyari bwuyanje twati namuvuvurikiye nanabuze uko ngira reka ndashaka kundana na wewe kwana buzo duko wo shaka namubuze kandi bamwe bakubwo murabigira bashaka kundana kajya gahungu kubera keretse bane bamubuze ugasanga tumwe ko tabane namubuze kandi ntashaka kumujaga bidakunda peut-être reka mbendakira uje niyo tabane yagira pa ya mbere akaza kunjaga ndamwemerera mugabo okazi bitirashika bikamenda kumena n'uyu hanze hari abakobwa benshi bakunda n'abahungu badakeneye kubera gusa kubura uko bagira ugasanga iyi petite ishakira nka junior for example ngaje nafatisha ujya mu type level yaje bro cyangwa nabuze nyenda mushikira mugabo kubera wabuze umushikira ugacuvuga ati kamenda kundana n'uyu kubera iki si wabigize ahubwo ni kubera there's a reason why yeah no ni mentality chiri bizarre ni mico yacu musanzwe nta mukobwa wowe ukunda umuntu wawe mubwira Sena bikubwiye ntabyo wavuga wewe ndakuzi ngo ko biri kose ndakubona ati Sena bikubwiye nagukunze sinagukunze hamushaka kure ukabifata kumanza urankunda rero ndakubaza ikintu kimwe ndakubaza n'abadukanyo ne nk'ubu ko atubwiye ko atari ex office mu ex wawe yabona ikiganiro wamwihakanye bibaza kaza nta mu ex office mu ex wanje na ivuge nga kandi ukambesha duhenze kumena amaso Ejo bintu mwigira ibintu bibigira ngo je ko twarakundanye na Kate abone la focus hamukubwa yagira abesha bagenzi biwe Nita nango n'umushu wanje ngo n'umusheri wanje cangira imasha duhurira mu kabari ingo tubivuge ingo mbwira bagiye kubwira bagenzi banje ko dukundana ngo dukundana he Muya ngo nako ndafina we ari ibintu atari byo gufina ibyo kuye ibyo nande bimenye kuba wungu Mwangu nagenda kite paka Jeff mujya n'umushu wanje gujya ngo namu kumbe na yamu ntani yaguha Jisi cyangwa ugasanga murahura jisi muraciringa muratele inkuru bisanzwe ukacabeza ngo yakwemereye nga yaguhaye no kumbe wowe yifata nka black nk'umugenzi ntimurabashusha no kandi iyo ni ngorane nini sana like iyo umuntu je nta mu ex office aho ni sawa kiganiro cyaryoshye cyane guys dushaka no guheka guys yatebera kera hello guys tugeze ngaha kirikeri tugeze ngaha kandi ko tugeze ngaha wakoze cyane nize ko no hanyuma uzogaruka tugatanga vibe of course bisanzwe uno munsi twari dushingiye ko yari just gutera story like gutera inkuru like yeah kandi byagenze neza byagenze neza vraiment genda kunda gushigikiye vraiment ku vibe kuntu anytime ndahari kandi I'm your first supporter thank you jewe abantu bose bo muri entertainment bakobwa jinara bashigikiye abo mugabo musumbya akalevo ubuke muri entertainment nta muntu abura munene na mutoya basi wewe naragutanze kuja muri entertainment sibura ko ndi hejuru yawe gato abandi bari hejuru ba supporting it means navuga gute je mugabo cyenda shimira Imana nta bantu ya supporting mwigo ubwo ngo reka takora ingene ugira
jewe nari pampagure jewe adi nyene Bimenya. ai Imana nafashe biracamo kaje nta nuze fise nta byo vuga jewe bavuga ngo muziki ngo ushoboye iki ngo ni wahe mwuga ngo fise je nta mugani mwe fise bwa kibi cyose ndakigwamwo uragikora ushoboye cyose uvuga ati ikintu je no gikora ndakora ndabigwamwo bwa kandi je birapasa niba mwaragize chance mafise abantu babatangiye imbere maje ndo gushigikira urakoze cyane hasi hejuru urose link ntiyose most link yiwanyu nutangama. Can you imagine? Vuga merci pas. Merci Kelita Onere, Chris Chris Brown. Kelita Onere Chris Brown. Kelita Onere Chris Brown. Chris Brown wo mu Burundi. Akaba ari uyu unya. Mbeke rero bakwise umve. Ndazanye ibindi bintu ndabona ndashaka kugira. Kweki wise Kelita Onere niryo zina ry'abavyeyi bakwise. That's my name actually. Byose witwa gute wizina ryawe? Kelita Onere nyene hama aka. Nani umva wone wumva ati Kelita Onere mu washaka kwitwa Fafa. No, Faith Lindi. Ndazi barari Faith Dushime aka Fafa. Oyerega ndiko mvuga none usaye amazina be Kelita Onere. Yego hama bakaba bantazi. Abavyeyi bakwise. Oya ni nkoka zabi. Thank you so much. Urakoze cyane. Bana wakoze. Wakoze like nukuri ndatwenze ndaryohewe nuko murakaza kiganira zo bahomvye cyane. Nakoze cyane mushigikire uyu mukobwa wanyu and then you know ni vibe after vibe. Merci beaucoup mwakoze kutukana samvo on pano. Yari Fafa yari Kelita Onere Chris Brown. Asaba tenda. Ciao ciao mugire ibihe byiza turabakunda cyane.